ndagusaba guharura kugira ngo dutange imbabazi z'amahoro, imbabazi nta kiguzi. Kaze bakunzi ba K9 TV mugano byacu, kaze mugano cyacu cyuno munsi. Mugano cyacu cyuno munsi turi kumwe n'umugwi blessing of God. Turi kumwe n'abantu batatu bagize umugwi, uwo mugwi uririmba ukongera ugakina n'amareresi. Kaze ego ariko gatoyi tubasabe mumanze mutubwire neza umugwi blessings of God wariho. Murakoze cyane. Umugwi blessing of God intumbero yacu no kuvuga ubutumwa biciye mu ireresi canke filme ku bantu bakunda ururimi rw'igifaransa. Hama intumbero yacu no kuvuga ubutumwa biciye mu ireresi ndetse tukanaririmba kugira ngo dushikane ubutumwa kure. Intumbero yacu rero nyamukuru nukugira dutange ivyiyumviro ku bantu bose badukurikirana, na cyane turavye kuntu abantu ireresi rishobora kubaha icigwa. Hama rero kubijanye n'ireresi mu camake abantu bafashe nk'ukumengo umuga wo gukina ireresi ko ari umuga w'imburakimazi, abantu babuze ibyo bakora, ariko hanini cyane ireresi rifise ico rimara mu bijanye n'imibereho mu mibereho y'abantu. Urumva rero ireresi ryigisha byinshi cyane. Ireresi rishobora gukura umuntu muri iyi ngeso mbi rikamujana mu ngeso nziza. Ego uratubwiye byinshi ku bijyanye n'ibikorwa by'umugwi blessing of God. Mbega umuntu akibaza, mbega uwo mugwi ugizwe n'abande? Duhereye kuri bano batatu turi kumwe ngaha, ugizwe n'abande? Abo bawugize mbega n'abantu bahuriye ku kintu canke n'abandi bari mu bindi bitandukanye muri ya misi yose? Murakoze cyane. Bo umugwi blessing kiretse nk'uko twashoboye kwitaba turi batatu, uyu mugwi ugizwe n'abantu benshi cyane bashika kuri 30. Birumvikana. Hama rero n'abantu bari mu mihingo itandukanye, ariko twese twasanze duhuriye ku gikorwa kimwe cyo kuvuga ubutumwa biciye mu ireresi no kuririmba. Duhereye bafu bwawe turi kumwe aka twibwire. Ego murakoze cyane. Muri kumwe na Chantal Nishimwe ari muno mugwa blessing of God. Ego mugwi blessing of God ukunda kubafasha iki mu mugwi? Blessing of God dufasha ibintu byinshi. Wewe ukunda kubafasha iki? Icyo ukunda mu mugwi? Ego ndi mwireresi ndanaririmba nkuko bino bikorwa bibiri bigize blessing of God. Ego n'iyindi migambi myinshi blessing iteguye gushikako, nanje ndumva ndabirimwo cyane. Winjiye mu mugwi ryari? Araheze amezi 6. Ego ugasanzwe umugwi uhari? Nasanzwe umugwi uhari. Wari wawumvise gute? Wawumenye ryari? He natanguye kumenya bariko barakina filme zitandukanye, ariko kandi bataranazipiblia cyane, ariko kandi hari niyo nasanze bari bamaze gushira hanze, nayo nyenda iraba mbona numugwi uri kurakora neza kandi utanguye
ku rugero rushimishije kuko si vya bose ko umuntu ariko arakora ireresi utusanga ubwo nyene zitanguye gusohoka rero bo ariko nasanze bari ku uwo muvuduko ati nanje ndajemo yego ubujamwo wewe niki cyagutumye ugira ati kanje muri no mugwi niki ku mutima cyadi dati ubwo ntiwagira uti tujya tuyimaje dusa neza reka nanje nzoboneka hajya kuga film oya sico umaze kubona umugwi hama bikakorohera kushikamwo ico iyo ni ntambwe ya mbere ariko kandi jewe icatumye ndawujamo nuko nabonyemwo harimo abantu mbona ko turi mu runganwe rumwe ndavuga ati mbega rujya runganwe ntibashobora kumfasha nanje kugira ngo nshobore kuduga rero ndavyisangamwo negereye ubarongoye yarambwiye ati nta kibazo kuko nanje ubwanje nava komenga ndafise impano yo gukora ireresi cyangwa se kuririmba ndavuga ati kugira rero nanje nkuze ingabire yiwanje bikanegere urongoye iyi group kumbure ndaho nyene naco shora kumfasha rero cangira amahigwe ntiyanyirukana ahubwo arambwira ati ahubwo kaze ndavyisangamwo mwuko urakoze cyane reka tujye hariya dutamuke kandi gatoyi mengera cyari na muto gose tubona acimwesha nk'abantu namwe mwitwa gute je nitwa amazina ni Christabrine Krista ego izina rya ni nka 2008 2006 Krista na ninde kumuntu kiri muto ubwo ntibakubwiye ati ngo tugukwega ati twakeneye abana badukinira ingo kugira uje mu bese byahize gute oya nkuko bivuze nanje narabikunda cyane ego kandi yabivuze uraraba ibintu ujamo kugira ngo impano yawe uyikuze na wewe kandi igira icimara nyuma rero ya mbere wakinye nkande bo wakinye nk'umwana ndibazanye nta muntu yaguhita ibintu by'abantu bakutse kinye ibintu bisanzwe nyene kugira gikuru nuko natanze inyigisho ndi mu batanze message yashitse neza warumva nyene kumenga hari uwava bitinya nk'ivyo bintu abantu batinya amaso y'abavyeyi ati kame umuntu kino kintu cyo ko nk'umuvya akabona ko ndabizi gantuze ntazoca azarambuza gutembera ivyo bintu biragoye abavyeyi si kenshi babitahura gusa jewe umuvyeyi wanje yaranshigikiye usanzwe n'abanyakira amafilme oya gusa arabikunda muricarana mukaraba filme wakinye neza akaryoherwa akambwira ati asha mu minsi ndabona ari sawa ni naco gikuru arambwira ati kubera si abavyeyi bose bemera abana babo kuja mu bintu nk'ibi ambwira ati wewe rero uzuragenda uzica kujanye akunda kubimbwira ego tugaruke hano iwanyu abandi banatwibwiye neza namwe ni mushinga ntahende je kwizina nitwa Harumukiza Fanuel akaba ari jewe ndongoye uyu mugwi wa Blessing of God naco gikuru dukenye kumva mwebwe murongo yo no mugwi mbega biroroshe kugera abana bose bon ndiko ndaba mu maso yarasumbya nk'imyaka 5 nkurya bon nimba ntihenze azi kwijisha ari hatari muri make se dovuga kugera abantu b'ingero zitandukanye z'imyaka n'imico kuko ntibaba na hamwe ego nkuko bivuze kugera canke kwitwararika imbere y'urugwaruka burya iki gikorwa ni ciza cyane ariko birashika hamwe ugasanga harajamo ugukekeranya nkuko gene wabivuze sinaba nyene turi kumwe ndetse n'abavyeyi bamwe iyo ugiye kumusaba umwana ati shaka kwaza kudufasha ibi na biriya hari abavyeyi bamwe baca bagira amakenga kujya nyene nakubwiye yuko iki gikorwa hari abantu bagifata nk'uko mengo ni igikorwa cimbura kimazi abantu ataco bafise bakora abantu batakaza umwanya ibintu nk'ivyo ariko rero ari ikintu kiri muri twebwe abantu burya dukina ireresi
turafise ikintu Imana yadushizemo turafise ukuntu tuja ku bavyeyi tukabibasigurira ego uyu mugwi wacu Blessing of God uratandukanye n'iyindi migwi sindiko ndirata uyu mugwi intumbero yawo nukuvuga ubutumwa biciye mu ireresi cyane cyane tugashira imbere ijambo ry'Imana nkuko izina ryacu rituranga naho nagashira baza mbega muri Blessing of God n'abantu bahuriye kuko imigwi cyane cyane ikina amareresi n'imigwi yagutse y'abaririmbyi urashobora usanga swate n'abantu bahuriye muri quartier abantu bakuranye abantu basenga hamwe abantu bahuriye hanaka mwebwe ikibahuza hanini n'icyaha canke makira bose twebwe twakira bose ni turaba ngo ishengero canke turabe nguyu ngwava muri iki gihugu canke muri iyi ntara twakira abantu bo mu mihingo yose ishoboka kandi kujya nyene nabikubwiye wambajije ikibazo ko binyorohera kubakurikirana ego vraiment ukuri ndashima kandi ndashimira cyane abakinyi bagize uyu mugwi wa Blessing hamwe n'ubuto bwanje ntibigera bankengera baranyumvira kandi baraze kushobora kucubirukana n'abavyeyi nyene barereye muri Blessing of God ndabashimiye cyane ndabashimiye kabisa ukuntu babyitwararika bagaherezo bakaduha umwanya kugira ngo iki gikorwa gishobore kugenda neza tugere mu bikorwa bya Blessing of God mbega gufatanya umugwi ufatanije kuririmba no gukina amareresi biroroha ubwo ntimusanga ingufu mwazishize hamwe biroroshe cyane kuko twasanze ahubwo niho byoroshe cyane kuko dufata message tukayikoresha mu nzira zose zishoboka dufatiye nko ku buzima canke kubaha umuvyeyi dufatiye nk'indirimbo ya mama iyi iriko irategurwa canke turiko turategura amashusho yayo hanini ijya ndirimbo ivuga kubijanye n'agateka k'umuvyeyi urumva twayishize mu ndirimbo ahandi kandi twarigeze no kuyikina abashaka bazorabe filime yitwa ubuzima filime yitwa ubuzima by Blessing of God group mbega nyene iyi filime cyangwa indirimbo ziwanyu umuntu abikeneye abisanga hehe murakoze cyane ibikorwa byacu ababikeneye baja kuri YouTube bakandika Blessing of God group baca babona ibikorwa byacu canke bakaja kuri site yacu Gmail bandika Blessing of God 68 bagaca bandika gmail.com bakayibasaba yego nuko tuje kwa Krista mbega uraririmba muri mama wararirimbye tugire twumve nasanze ubura ntaboneke ni nyina w'umuntu mama mbabarira merci beaucoup uhaye uririmba nk'iyo ndirimbo uvuga kuri mama muri wewe uyumva mwiki ushitse muri rashavuza mama wawe urasubira kuvyumvira oya bon rero muri make uri kurakina filime haruhande yo kwigisha abandi nawe uriyigisha ego ndababaze nawe muri ko murakina ireresi ahanini mukina ibintu twavuga tuti mujya mwanya nk'ubibamwe cyangwa nk'ushaka gutanga ubutumwa nk'ubiviva ujya mwanya so uvuga ngo nivyo wamamwoya ubwa mbere umuntu ariko arakina ireresi kugira ngo utange message umuntu wese ashobora kwakira akavuga ati ego koko ujya muntu yakinye cyangwa se ariko aranyigisha nuko ubanza kuvyumvamo hama ugatanga message nka kujya mwigisha abanza gutegura ikigo kugira ngo akibwire abanyeshure
ego kujya nyene buri kuragira ama repetition ubanza kwanza rero ukaciyumvamwo na cyane cyane ko dukina ibintu vyerekeye buno buzima tubayemo rero je dutegerezwa kuba muri iyo hore baba guhaye yikine nyene uko nyene bayiguhaye kandi uvyumvisemwo ucutanga message neza ntarore baraguha ngo wanke kuko vraiment nka je ntakubesha ari rore boma nkanka ko muranda filime nkakwakurira cyamva nanje ngira nkinibiriza abantu nabasanga nta byanse je mahore maze gukina nta nimwe ndanka je kuri mama mwatubwiye ko mukuyisohorera ama video mbe nijari muramaze gutegura umunsi ntiturategura umunsi ariko biri muri gahunda biri muri gahunda ijya ndirimbo dushaka tuyisohorere amasanamu yayo mwatanguye kuyishutinga ntituratangura kuyishutinga gusa turafise audio ariko dushaka yuko mu minsi iri imbere dushobora gusohora video yayo haruhande ya mama iyo ndirimbo kwijanye na filme naho projet mufise za vuba cyane muri ko murakora projet dufise ya vuba ni filme yitwa Imbabazi yo twarayihejeje iri muri studio niyo turiko turategura yuko nayo nyene ija ku mugaragaro bega icyumviro rusangi umuntu azosanga muri filme Imbabazi n'icyaha icyumviro rusangi umuntu azosanga muri filme Imbabazi nuko abantu dukwiye gutanga imbabazi mu gihe cyose nuko abantu dukwiye kumva yuko dufise amakosa ndetse tugatahura yuko ayo makosa dufise n'abandi nabo nyene bashobora kuyakora rero ni muri iyo mvo rero cyangwa muri iyo mpamvu tuvuze yuko iyo filme hanini ihagaze ku gutanga imbabazi hagati y'umuntu n'uwundi ntitwayivuga ko cyane kuko wosanga turiko turamena amabanga cyane cyumviro rusangi gusa bisanzwe kugira umuntu agira inyota ni filme nziza cyane kandi ifise inyigisho zishika mu mitima y'abantu urumva rero niyo mpamvu rero dusaba yuko abantu tuyirindirane igishika cinshi cyane haruhande yo kuririmba no gukina amareresi hari indi migambi mukora nkuko nyene nabikubwiye imigambi turiko turavuga ko tuzokora muri kazoza nuko tuzoshika ku bana bo mwibarabara imfuvyi abapfakazi ndetse burya n'abantu bari mu bitaro hari abantu usanga bafise ibibazo bitandukanye nabo nyene tuzobashikako aho rero ni mu ntumbero yo gusaba abantu kugira ngo badufashe batuje imbere babone yuko bafashije blessing bazoba bafashije umuntu wese azoba ari mu kibazo nk'icyo nyene tuvuze mbega umuntu aribaza ukukina amareresi no kuririmba mukora ubwo birabakundira ko muronka uburyo bwo gufasha abandi kumenga bino bintu aho tugeze hano mu Burundi bivanye n'ingene abantu babayeho menga uburyo se kirenga buva muri ivyo bintu byo kuririmba n'umuziki byo kuririmba no gukina amareresi ego turagerageza aho uko dushoboye tukiyungunganya muri dukeya dufise ariko urumva rero uyu mugambi dufise ni munini cyane kandi usaba yuko turonka abandi bantu bashiramo ikiganza kugira ngo iki gikorwa ntikigarukire hafi ahubwo kigere kure hashoboka na niyo mpamvu dusaba umuntu wese ariko aradukurikirana kugira ngo agire icyo aterereye kugira ngo uyu mugambi uzoshobore kugenda neza hari indirimbo muri batatu mwarigeze kuhuriramwo mwese murayiririmba muri kumwe indirimbo Imbabazi indirimbo zose tugenda duhuriramo tugenda duhura basaba akantu kameze neza muri batatu nyene tugirire dusaba
kugira ngo dutange imbabazi z'amahoro, imbabazi nta kiguzi. dore kwa Chantal ngira ngo urafise nk'akantu wotekera bariko baradukurikirana n'abakunda ireresi ni filime zanyu turiko turasozera. Icambere cyo mfatiye kuri zino reresi tumaze gusohora murumva ko harimo icigwa cyo gutanga imbabazi. Muri kino gihe rero umuntu niyakugiriye ikosa rimwe kabiri gatatu, ubwa gatatu cyangwa se ubwa kabiri niyagaruka gusaba imbabazi udasanga uri kuramubwira turibuka na bya bindi. Ariko kandi iyo abaruka Imana nayo yaharura kuri twebwe, ngira ngo twese ngaha tuba icaha nikiba kituvako. Ariko kandi kubera yuko twibuka ko Imana iri mu ijuru kandi ishobora kutugira imbabazi, turanyaruka cyane gusaba imbabazi Imana. Kujya rero tunyaruka gusaba Imana imbabazi, niko natwe dukwiye kugira abandi imbabazi. Rero ico nsabira umuntu wese ariko aradukurikirana canke se abazokurikirana amareresi indirimbo zitandukanye dukora, nukuri twumve ko hari ijambo ridasanzwe. Ntabwo turiko turafata umwanya kugira ngo gusa twumve ko tworyoherwa ngo turiko turakora ibingo bariko baratubona, ariko kandi ni vyiza yuko utubona canke se udukurikirana wese agira icakuyemo. Ntabona ati urya ni kana kandi amuzi mwisite, turya ni kana akora ibi oya. Basi fumutori iyo message dutanze. Rero message mpaye abariko baradukurikirana nuko dukwiye kugira icigwa, ni wafata umwanya wo kugira ngo ugire ico wumvirije uhakure icigwa, nturabe ubabivuze ahubwo umvirize message ntanze. Merci beaucoup. Abantu bariko baradukurikirana cyambere ndabashimiye n'abakunda ibi bikorwa dukora. Hama ikintu je no basaba canyuma muzogende bababwiye kuri email canke YouTube kuri channel yacu mwandike Blessing of God Group. Mudushigikire musige ko subscribe na commentaire zanyu. Murakoze. Merci beaucoup. Dereza nakizigenza hano Umurwi Blessing of God. Ubutumwa notanga burya intererano canke gufasha biri mu nzira nyinshi cyane. Ego. Blessing of God hamwe no kuba dushaka abafasha biciye mu buryo, turasaba kandi n'abadafise uburyo nabo nyene burya like, partage, abone nibisaba amahera. Ego. Nibisaba amahera vraiment. Burya iyo bakoze ico kintu naho bo ataco bo bafise, ariko bituma ujya afise icatanga kijya kiganza cyabo canke rujya rutoki rwabo baba bakojeje ko hajya message ishikira ujya atanga nawe nyene akagira icafashije. Bo abadukurikirana n'ukuri bitange cyane kugira ngo uyu mugambi wacu utere imbere. Yego. Uno munsi ni jewe, ejo n'uwundi, kandi ata abantu nta muntu. Tongera dushimira namwebwe mwashoboye kutwakira. Murakoze cyane. Ijambo. Ego. Nuko bakunzi ba K90 TV mwakoze cyane ko dukurikirana. Twakumwe n'umugwi Blessing of God, hano twakumwe na Fanuel ari hagati na Chantal ari ibubamfu bwiwe, ndetse na Krista ari iburyo bwiwe. Twagiranye kino iganiro baserukiye no mugwi Blessing of God. Nuko mugira ibihe vyiza naho uta. Ciao.